yabivuze kuri Satubi ibintu byo kuboosting ibintu byiwe aheza kuboosta akacaja ku ma media ngo mu ndwi zibiri ngo 2 million urumva ncambona kumenga ni kirofa nyene kiracari muri bya bizeze bya kera byo guma kizeze ibi bintu turimwe no munsi uri umuririmbyi umaze guca ubwenge umaze kubona target y'ahandi hantu ushaka kuja kugira ujabo iki gihugu usimbira ahandi hantu ntitukija guhaya amaviews kandi tuzi ko agugwa uvuze ikintu cyo kuboostinga mu minsi heze kuri indirimbo ya Tel Aviv indirimbo yakwije miliyoni haheze indwi zibiri bukeye kija miliyoni kija ku miliyoni zibiri abantu baravuga ati none bino bintu bigenze gute nabonye n'ikiganiro yakoze kwa Just Gael ariko aravuga ivya Ben Nice Satubi ndamuraba ndavuga Satubi nyene ni kirofa ni kiwerewere none gasha umugore yakwanse akaguheba none ugumumwiruka inyuma rondera amahera urondera abandi Satubire kubera kijimi hari n'ijya sura yako umenga ni kivuguvugu nta mukobwa mwiza kararonka mukunda nka Bernice hajya reko ko gace kabona kumenga isi yakaguye ko nta wundi azorinda pfaronse atari Bernice rondera amahera Satubi mwana wa mama umugore akananiye umugabo kananira uwundi na Jo Bernice wawe narahevye yagiye ananyivye yagiye ansahuye yaransahuye nawe yarabaye umugore yaransahuye nko ndamwishuza niyo ndamutelefone ntanyitaba kandi umunsi twahuye nzokaboma ndamwishuza ideni ngaha ndamwishuza ndakwereka message usome ndakwereka gusome yereka ndakwereka gusome uri kuranyereka mbarira nawe yarabaye umugore wawe none aha none Satubi ni hariya mwivyeje reka gende wambwawe ndabonye impamvu nukubera ndazibonye oya reka tubishyira habona oya reka tubishyira habona ndabimene byose iyo ni vie privée ndamufashe nzomuvuto ndobyashiraha cyangwa none ibyo nyene mbona byarabaye none ndabivuge oya byihoze ndabivuge kandi nawe bizi ibintu byinshi oya jewe n'icyo no mubwira Satubi nuwi wacu Satubi reka ntuwavuba nka Samson abakobwa baruzuye rondera amahera ko wewe mwavanye muvyaranye ni sawa je twavanya nyivye naho je twavanye nsahuye aturiye yaramusigiye ikintu wewe nawe yagenda nyivye rose ndakoretse message none reka ngo mwana wa mama urukundo rwananiye Samson ndi murayizi Mukombozi nta ndirimbo yosohora asohora amanyare nta ndirimbo yosohora ngo avugwe no mu bantu rero bugingo iyo chance yiwe yo gusohora indirimbo za politike zo gutyoza ubutegetsi ikico kiringo carangiye ubu yitwaza Simbiza kitwaza CHEVAL kitwaza Nerinati kuravuga ati aba nkabavuga baca bamvuga izina rya Mukombozi rirazuka riravugwa nico gituma bijya ntiyabivuze ngo ni inzira yuko ngo yatumiye kubera ari umuntu akomeye he wowe wibaza ko atwara he Mukombozi ko n'umugore yamunaniye ari mu ba influencer n'umuririmbyi akongera umviriza ndakubarire ngoma ntange gasopo n'ubundi ndakibwire ntituzohure mu kabare ndakimena amenyo ngo kirakomeye mugene mubwire Mukombozi ntazuzanya samako je ninywera amavyi yo mu niririye amavyi yo mu kabini dushe ndagihurungura amenyo umutwe ubwinyo buce buhurungu none twebwe nitora dutumigwa mu ibanga batabizi cyo tuvuga ngo Mukombozi wambwa ngo wabonye ahondi ati Mukombozi reka Mukombozi ni kintu cikirofa kandi ndabone na gasopo Mukombozi ibyo bintu byo kugenda yambaye umupira umenga ni kapote abihebe nimba utumiwe ahantu hari abategetsi ahantu hari abatwari hari abashefu ambara neza nimba udafise ico wambara ingonda gutiza ikoti wambare useruke mu bandi usa neza pumbafu bashobora kwambara umupira umenga ni kapote Goliath yendesheje ariko umuririmbyi atandukanye n'umunyepolitike ivyo bintu nivyo rero je naje kugwanya muri umuziki umuririmbyi n'umunyamwuga nk'abandi nimba watumiye mu kibanza cyiteka ambara kuko ugiye guhura n'abanyecubahiro uce wambara agapira umenga ugatoye mu yarara karaye mu kanwa ki je nta munsi turicarana na Nerinati oya Nerinati burya maze kumubona nk'incuro zibiri kuva jewe ntangura kuja kuri izi media ko ari umuntu yampaye amakuru yuko mu minsi heze mwari kumwe na Alvin Smith na Nerinati oya narababonye nawe bajya kudasangira none sinakubwiye amakuru kwifoto warambonye oya nta video warambonye kuba utabonetse muri video nibisubira ko mutari ndakubarire jaye makuru ndayize kandi ngo harimo umuntu umwe yari yaborewe muri mwebwe batatu naho namuvuze izina kuboregwa nka jewe ni kawaida ngiye kuryoherwa je ngenda mukabara ngiye kuboregwa
je simba ngiye kumwinzira ariko sinari nakuvuze boye ntanze akarorero ushobora kuvuga jewe cyangwa ukavuga n'uwundi kuko abanywanzoga bagiye mu kabare ugiye kuboregwa sivyo none umuntu ndamubonye mu kabare undi nkamubona ça ne fait rien daga juraza ugwako gwanje na Bifesi hano gwahere Bifesi twakoze ikiganiro kuri African TV ujya mu journalist ambaza ati twari mu bintu byo kwambara aca mbaza nti turavye mu basani bo mu Burundi hagati ya tugira nk'abasani nka batatu ubona bambara neza kurusha abandi cyamvuga ko Big Fizzo atwari drapo cyamvuga ati undi wa kabiri ni Dramati Dramati arambara neza kandi yambara amamarke kandi yambara impuzu z'inkoneseri impuzu naho yova ngaha akaja muri Nigeria akajahe bavuga ati ule jama ni mwanamuziki urumva hari ukuntu umuntu ashobora kwambara gusa nubwo utokwambara ibintu byinshi n'umuntu avuga ati ni umukoneseri sivyo hama wa gatatu naho ncavuga ko ari umujama yahora aririmba muri swag team nuba ararimba mu gurumva ibihe by'umuziki biragenda yitwa Joris cyamvuga ati abo nibo bantu batatu maze kubona no ku mapaje yabo ngiye ukabona posting ifoto ukabona nyine ko ari umuntu yambaye neza umuntu basi wa muntu nk'ibyo hari imvugo y'abarundi twara tuvuga ngo wogira se umurundi uravyumva uravye gusa ukavuga ati umujama wogira se umurundi urumva aca mbaza ngo none ngo Bifesi nawe ngo ntiyambara neza cyamvuga ati Bifesi no muri 10 bambara neza ntarimo gute nico mupfa aho muri yo minsi twatubaza imisi tuyaga neza telefone tuyaga neza na Bifesi telefone tuyaga neza canke akabaza yo bro vipuri yendinga ndaje dupoane akacaza cyanavuga ati Bifesi niyo muntu wa mbere yambara nyine nk'ababoyi Bifesi ashobora kwambara ishapo ya rouge agaca yambara umupira wa orange urimo amabara ya jaune canke ibirogo vya mauve iki niki ipataro agaca yambara girindi kurere agaca yambara amakurere ashika nk'umunani urumva gaca usanga ni bya bintu vya roriro cyanavuga ati rero mu bantu bambara gikoneseri mu Burundi mu baririmbyi bari international mu kwambara Bifesi ntari no mu ba 200 ntari no mu ba 30 kandi yarakwiye kurondera mu stylist abizi atari njyajya kubera wowe utazi kwambara afite Bifesi we akompara intuze amarangi araba amarangi aravuga ati je rirangi rirajana kiya kirato aka karangi karajanye n'ipataro urumva gaca yambara ibintu by'uruvaya gumenga nagahitwe urakazi agahitwe n'amabyi y'uruyoya uruyoya ruko rwacibwamo urumva runye ibintu bisa na jaune hano ugasanga bisa na orange ahandi ugasanga ni ibintu nyene vyapfuye na ntuvyumva ico kiganiro kijako kigiye ko arakiraba ndamwandikira uwo munsi ntiyanyishura aca duhurira muri arena acambwira ngo bro urabizi ngo jewe ngo ko nigera ngo nca hirya no hino ngo biki ngo jewe ngo wambabaje ngo kubona uri umugenzi wanje ugaca ugenda ukavuga yuko ngo je nambara ngo nk'ababoyi ngo nambara nk'abaroriro ngo je uri kurangiranya n'ababoyi ngo uri kurangiranya n'abaroriro aho rero yari yambaye umupira w'imirongo warimo rouge na jaune sinzi n'ikindi gikurere ni chapeau cyane amubwira ati none gasha Bifesi uri umustiliste wiyemera cyangwa uri umuntu wiyemera terega we ikibazo cyawe wigira kabizi wigira ko ibintu byose ubizi ibintu byose birafise bene byo none nk'uyu mupira wambaye naha hantu uri aho uraje ngaho ukagarama mu bantu ngo waberewe uri kuranyuma cyangira icesi rero cyambona akantu k'akagabo nyene kaboneka nyene ko ari bwabo bw'ubumanuka mugabo ufise amahera bumwe buca busobeka kawusobetse cyangwa ati hindukira inyuma yawe urabe hari cyane mwereka akandi kagabo kawambaye yambaye umupira nko yari yambaye bisa umupira bisa yambwiye teraba tigenda mu ifoto zanye aramaramara ngo bro ngo siyo fresh yambwiye ati iyi mipira wambaye Kamenge yose niyo gusa uhereye kujya mbere kugenda gushika hariya kuri mwisho niyo gusa yuzuye nubwo woduga mu kayanzi wanyu dimashi udosanga bajya abagore baba fournisseur b'ibitunguru baba fournisseur b'amateke n'ibiki ariyo basohotsemo bambaye ewana rero yumva ndamukomye kaca karamurya kamuriye Bifesi acatangura kuja ngaho tutavugana gushika naho dusohoye ya ndirimbo ijya ndirimbo mwayisohoye mudasanzwe muvugana ijya ndirimbo twayikoze twari mu bihe byo gukora video urumva haca hajamwo ibihe byo kugwaza umuvyeyi urumva urana yagwaye igihe kitari gito uburyo kesha hanaha urumva byarangora kugira ashobore kuja mu bintu by'umuziki gwaza umuvyeyi bazuye agaciro ku muvyeyi ababizi barabizi urumva cyambwiye ati wowe reka je ndabe ibyo no kora kuri mere aronke mitende
amace dukora irya video kawaida nari nateguwe n'amahera igbana byose arabizi twanabivuganye ko ku bintu bijanye no gukora irya ndirimbo video uriko urumva akabifu ka mbere kitayemo naramurondera ntananyishuri niho rero haci umuvyeyi wanje yace yitaba Imana nkabona abandi bose Nerinati atanumunsi numwe turanahura ngo tusangira ifana ataki niki wenyene arantelefone yambwiye ati condoléances mon frère wihangane kwisi niko bimeze twese turi ingenzi kubura umuvyeyi sikintu coroshe je ndi Gitega yomba ndi ngaho hafi naje no guserutseko tukafubana umuvyeyi iteka ako kantu rero kaciye kanja ku mutima kambwiye ati burya kweri isi iragoye cumbwira rero cagihweba cyari nk'icana canje naja ku kazi ngiye kukironderera nasuma kikarya cyakenera kwambara nka cambika cyaja muri sho nkabwiye ati ambara ukunuku kora video nije nahangayika mu kurondera impuzu yambara aciye abona ijambo namubwiye ko yambara nkarorero nk'umuboyi ko ari ryo rimubabaje kurusha ryo utuma atanambwira ati mwene wacu numvise amakuru ukunuku canke ati ikiriyo kiberahe ndahashike uriko urumva ndahashike kandi na Ruvine tumaze imisi turiko turacanana ku mbuga cyagiye nawe ndamubwira ko bamuvidura inyuma muga nawe nyine arambwiye ati brother condoléances nzoza ku maziko y'umuvyeyi none ntiyaje yaraje cyo bituma rero no kubarira ibi bintu vya entertainment ureke na entertainment gusa hari ubucuti mu bamufitaniye n'umuntu hari ukwibuka umuntu ico yagukoreye naho yagukura ukarengera ivyo muba muri ko murapfa nandi umaze kuba uzana ngo mupfuye umuntu ko akubwiye ko wambara nk'ikirobezo canke wambara nk'umuboyi ukacu ufatiye bifu gacha wigira umuntu watari ntiwibuke iyo wavuye ntiwibuke neza yagukoreye ntiwibuke iki niki uburi gipfu niyo mpamvu nabwira ujya mu jama wewe yabaye umuntu yigira umuntu w'igihangange iki niki je ndamucumita amajambo 3 ndamucumita 3 namubwira ati wewe uribuka ugwaye usuruza unyamashira kubera inzara kubera ibiyoba wajya uravyibuka wewe uravyibuka nja kugusinyisha kwa pasteur munyakabiga kuri sisi ahantu uzohora urya misi yose naho nzoba ntahari jendi uravyibuka wewe aho ndakibwiye iryo jambo cya Gitega abantu bavuga ngo je nta mabifu dufitaniye nawe mugana arababajwe nukuba yari mu bantu bari kunshigikira mu bihe bibi narimo nta mahera yiwe nari nkeneye mugabo ijambo ryonyene riraremesha inshuti numvise naganze Chris numvise yuko vraiment ibintu byose wavuze si ari ukuri kuko ndazi yuko ukuri kuri hagati yiwawe na B-Face vraiment wabuze umuvyeyi kukubwira condoléances basi yari kureka kwashika ariko akakubwira ati condoléances no kuri WhatsApp canke apel isanzwe ukavyumva ariko wumve yuko nawe ari we watanguje intambara gufata umugenzi nk'ubuje turabagenzi intambara nakuretse entertainment banzurindire nakuretse uravuga nk'ubuje we turabagenzi nkabanzi yuko tubanye neza ejo nkaca mbona ikiganiro uri kurancana iyo bibaye nkabijya uramubwira tuzi n'inkuru kitaranasohoka uramutelefone kamubwira ati ujya rero hari ikiganiro mvuye gukora hana bampaye agasosi kandi rero jewe nagucanye ni wakibona ntuzishavure muri ico gihe harumva yuko wabikoze kubera ko wewe wari mu kazi sivyo ntagwa nkoruhari muze nako bampaye agasosi tumenga n'inzara oya niyo bwa ngo tunagabure nubwo ati wogenda kunsyoza kubera inzara ivyo navyo ntibirimo ni ibintu vya entertainment man mu bindi bihugu baranakrasa ati umurimvyi wa mbere mu gihugu urumva social media igashuha umurimvyi wa mbere mu gihugu zana amafoto yambara neza umurimvyi wa mbere mu gihugu afise amahera menshi umurimvyi wa mbere mu gihugu afise imiduga myinshi afise amazu menshi afise amaduka menshi none iyo mihimbire navuze ko kambara nabi tuvyimba hari umuntu yambajije ijambo rimwe ambaza ngo ni kuki CHEVAL abantu yafashije agaruka akabibatuka abo yagaburiye akagaruka akabibatuka timbega none abo nabo yafashije nta bandi bafashije none bace babaza nabo savuga ati niyo naye igitumbura ati uwo mugesero jewe ndumubo ababo kuno tumeze nta nzigo tugira ndabigusubiriyemo nta nzigo tugira nta byanzigo z'akazirikira usanga umuntu aragiye ngaho aribagiye n'ineze wamukoreye ibyo wamukoreye byose kubera iryo jambo rya social media ngo aragapfapfoye nyambwa ngo nayambutse inzomuha twese ko tumeze twebwe turacanana bigahereje tukunga urundi nta bintu byo kuvuga ngo nzomwica muri 2025 bambe ngo muri 2040 ngo muri 2050 oya ikintu kibaye ni live aho nyene bama bikaba bihe tukuturana ibisebe tukavyuturama tukavyirika
bikaba biheze tukabandanya ibintu nk'ubunya ejo canke hirya ejo ndaguhamagaye kugira ngo ndaguhuze na Bface woza yoma yagasaba ikigongwe ciki shuko ataje ku apana ko ataje ujya n'umuhimbiri jewe aranzi neza uburyo bw'iwanje yakoresha kugira agere nahageze ariko urakwevye ikibazo ndakubajije nti yosaba ikigongwe ciki none ntazi inshura yampariye ujya bakarorero udushaka kunabimubaze cyangwa mbega none wowe ko adakora ivyo biganiro none ndakubaza ikintu kimwe umunsi wa mbere asohora indirimbo La Difference uwo munsi je nari mfise irya role yo kurapa irya style y'abanyarwanda yo kuteteta yo kuvugana uburevi ujya munsi naciye ndonka akazi ka decor muri presidence uri kurumva nibagira kumusigira impuzu uzurabe hariho impuzu naho woyishiramwe hariho intuzeye hariho ishapo y'uruvuruvu n'umupira wagu na Timberland ivyo bintu nivyo bintu yaragwaye gutwara muri clip burya jewe naremeye ndabesha abo twariko turadekorana ahantu kuko ntibiba vyoroshe gusohoka ndemera ndababwira yuko hari ibintu twibagiye kuzana ngiye kubizana ngiye guha impuzu Bface yasohoreyemo irya ndirimbo La Difference kandi ni indirimbo zagize nte zabaye hit uje irya ndirimbo narabonye ko amagogwa kuja kurondera zirya mpuzu nyagupfa poye nyakumera amavyimukanwa nta nizo yansubije muragenda ngo nabimubwiye ubwo ntumuteje nizo mpuzu ndafise n'ifoto nagiye mbona yaranazigabiye n'undi muntu yazihaye n'undi muntu mu nyuma ndavuga ati ye wa muhimbiri ubwo ntumuteje abanyarwanda jewe sinamuteje abanyarwanda iyo ndirimbo yarahungabanije abanyarwanda nk'ubu baciye bumva yuko yayikoze mu style yagotiye none ntiyari umuhungu wanje rega jewe nari nka manager wiwe nasije namwambika sije namugaburiye rero manager ivyo asigaye akora oya je nababwiye je ndumubo umpemukiye nta nzigo ngumana ndavuga kuri imbwa kuri umuhimbiri kugira nejo nitwahure utazompa ishano ngo ikiri yonzo banakubonye nzo ndi murye cyo ndaguhekenya basi jerekana ubimenye je sindi umugenzi wawe sindi umukunzi wawe basi none yego aramubwiye wabwiye uwumva arakuze basi mubabarire wewe je naje kumubabarira gusa ni reka kumuvuga ni kawaida none reka kumuvuga mubabariye uje kumumutuka umviriza imbwa ndazivuga